Umusozi wa Bose ni umwe mu misozi yo muri zone Rutahana, umusozi wahora wambaye aho hambere wikwije ubako n'inyamaswa nyinshi, aho abasanzwe bahaba baturiye ibiti birasha biratokombera ukaba usigaye ari ubugaragwa. Ishirahamwe Truwase riri kumwe n'ikigo OBPE ryarahagurutse rirahimiriza abanyagihugu basanzwe bahaba kugira bahakingire, aho mbere bahereye mu guca imiciro no mu gutera ibiti. Firme aratubwira ibikorwa bisanzwe biriko birahakorerwa. Twihaye umugambi yuko ari kugicungera kugira ngo noneho mu gihe k'izuba ntikizoshishikaye kizakirasha ngo cyongere kibubugaragwa. Hanyuma rero turagerageje gutera ibiti, turiko turateragira ibiti, twarimbe binogo, turateragira ibiti, twagiye turakura ngaha amaye matuta. Hanyuma ubu rero turiko turagikurikirana twongera gusaba kugira ngo kugikurikirana kugira ngo noneho izuba niryaza tuzobe maso kugira ngo noneho ntihazokongere gusha. Uretse ko bari mu bahoze bonona uwo musozi wa Bose, baratahura akamo batewe n'ishirahamwe Truwase, mbere bakaba bafashe ya mbere mu kuhakingira. Baratubwira akarusho bahakuye n'ingene uwo mugambi waje gusahiriza mu buzima bw'imiryango yabo babicishije mu kuhacungera. Barasabye akazi ko tubeshaho, tukareka kurima bose, tukareka kwimba, gutema ibiti no guca ivyatsi. Duca tuvuga rero yuko boduha akazi bakaza baduha agashahara gashobora kutubeshaho. Jonathan Sibomana arongoye ishirahamwe Tubwiranire Neza ya mbere aratubwira uko gucungera uwo musozi wa Bose byafashije. Mu buzima bwacu byaratwunguye ikintu kinini. Ica mbere ni ivyigwa baduhaye, baratwigishije, baratwereka ko umutahe atari miliyoni 100 canke miliyoni 200, hubwo umutahe ari guhera kwayo mahera tubona twebwe abantu dutesha agaciro. Niyo niyo nyigisho ya mbere batanguye kutwigisha, baratwereka nubwo woba ufise ibihumbi 10 canke 20 ko ushobora kuyavyaza umusaruro akavamwo ayandi mahera. Muri iyo ntumbero nyene bamaze kutwigisha yuko umutahe atari amamiliyoni menshi, twahise twiyungunganya kuko ayo mahera Truwase iduha yaduhaye inyigisho yuko tudakwiye kuyarya yose, tuyagabuyemwo ibice bibiri. Igice cya mbere ni 60%. Iyo 60% turayitora tugaca tuyirya canke tukayiranguza iyindi migambi yo mu rugo ku muntu. Hariho 40% nayo nyene ntago abaraya Truwase abarayi wacu, ariko duca tuja hamwe twese nk'abanywanyi tukaraba nivo ya mbere twabanje turayaguranana bugire umunywanyi wese abanza aronka umutahe wisununuye. Kuri nivo ya mbere buri umunywanyi wese ntiyagiye hasi y'ibihumbi 100, urumva yari umutahe ushimishije. Ubu nivo tugezeho ntago ari nivo yo kuvuga ngo duce tuyajya yose, kuko ubu dufise umugambi ko twahise dushiraho turavuga ati ubu ngubu abanywanyi ntago twozoguma muri ibi, iki kibira cacu natwe tutarose ikibanza ciratiro ry'ikibira, duca turaja hamwe turavugana, duca turarondera iparasera. Iyo parasera ndize riri mu minwe yacu. Naho Blaise Ndayizeye asanzwe ari mu ishirahamwe Truwase nka point focal wa Parike Nationale ya Kibira, nawe atubwira nawe uko bariko barakora mu kuhakingira. Rero nka ku Kibira mpereye nko kuri secteur ya Mabayi, hari ibikorwa byinshi byaranguwe na Truwase, nabyo bikarangurwa n'amashirahamwe arimwo abenegihugu begereye iki kibira. Nka muri secteur ya Mabayi hariho amashirahamwe ashika ku ndwi. Aha turi mwishirahamwe rimwe n'amashirahamwe 7. Rero mu Kibira abenegihugu barakoze ibijanye n'umuciro nkuko babivuze, ntibabikora ku buntu, ntibabikora ku bwitange gusa. Truwase irabarusha agashiruka bute, kubera yuko wasanze mu mpande nka zose bijya gukingira ikibira uri umuntu ushonje biragoye, kubera yuko mu Kibira
niho abo benegihugu bakunda kwitiza muri ibi na biriya ibijyanye n'ubworozi bagakora y'ubwatsi ibijyanye n'inkwi umugore mu kubarosa akazi bizana umwizero w'ejo haza bakabona yuko nabo bagize ikindi gikorwa bakora bagakora ibikorwa byo kwiteza imbere yuko bashobora kugira aho bishikana. Umusozi wa Bose mu gihe ukingirwa neza ubandanya wungana haba mu iterambere ry'igihugu eka no mu iterambere ry'imiryango mbe n'ibinyabuzima vyari vyarahunze bikaba vyoshobora kuhagaruka.